bakora iryo honyabwoko. None abahutu bishwe bazira jenoside y'abatutsi bishwe n'iki? Bishwe na jenoside, ntibatwabona jenoside. None nabwo nti kubera iki hageze kwibuka abo batobashiramo ihonyabwoko ryagira abatutsi n'abandi bahitanywe naryo bari inzirakarengane. Naho rero kuvuga ngo ihonyabwoko ritabaye mbaye haga kurihakana je norihakana. Ngira ngo mugone yavuze ati kava mu guhagarara igihugu cyacu. Yavuze ko ibyo ntitobiho bivamo ibiki byo kuvuga kuri jenoside, byo kuvuga ku bibera mu Rwanda, oya ntacyo ukaganira iby'igihugu cyawe. Ndindira jewe bampere mikoro nimo muhamuvugana bemeze yuko atabahutu b'Abanyarwanda bishwe muri jenoside, bishwe bazira yuko bariko batabara abatutsi. Nibavyemeza tumva wa mugani tukiye kubaho umwanya, hanyuma bace bije n'ikibazo iyo hageze kwibuka batwawe na jenoside baribuka abo uye bari mu kibanza iki. Ibyo ni ibintu bisanzwe, nta muntu yobihakana. Mugabo kuvuga ngo hageze kwibuka reka n'abandi baririra babo kuko batwawe n'ugwimo, kuko hari abahutu benshi bishwe na jenoside, sivyo? Washaka sinavuze ngo jenoside y'abahutu yakozwe n'abatutsi, oya navuze nti hari abahutu benshi bazize umutima mwiza wabo, baziriwe impuhwe zabo, bazira ko banyegeje abatutsi. Narabonye n'umwana ejo mu nyuma n'ubu barapfa bishwe n'abahutu bene wabo. Washaka none kubera ko hageze kurira no kwibuka abahitanywe na jenoside abo bavamwo gute? Nta muntu aronka ubwenegihugu ngo acaronka n'inkomoko zibiri. Urabona ibi abarundi umenga sinzi bononwe mu bwonko n'ibihuna sinzi ibyo ari byo. Ugenda ukavuga uti mu Burundi nafise yo umuntu hitwa naka upfa ikintu, niba natumye mpunga, niba natumye mpomba iki, niba natumye ngira iki, muga ntiwofata umucanga ngo udumeke igihugu cyose kirimwo bene wanyu wavyariyemwo, wavukiyemwo, wakuriyemwo, ukavyabarira gute. Ntiwoterera abaje kugura inkota yo kumara abarundi, kandi abarundi harimo bene wanyu, harimo imiryango, harimo abakwigishije, harimo abagenzi basize ngaha. Aba ni baviyo bava mu vyiyumviro. Izo kotizasiyo batanga bakotiza mu Rwanda, uzi ko hari abarundi benshi bakotiza muri diaspora y'u Rwanda, kandi ari abarundi bagakotiza muri diaspora y'u Rwanda kandi ari diaspora y'u Burundi. Bagenda bagatunuka bamara guca amafaranga bagira ngo bubaka akazu bigoranye, kuza kukubaka kwitonga iwabo bakaja kubaka mu Rwanda. Mu Rwanda si wanyu, oya ntihazona biwabo kibaho. Bo guhindaro hari n'uwo nabonye yasabye ntuzeye ubwenegihugu perezida mu nama nkaho nyene ati ndabuguhaye. Ngira ngo ni nabyo twonahereza ko hari akantu umuntu yari yantumye ngo ndakubwire. Nuwo hakujya nyine na wenyene ni mu madive nambwiye ati reka gukora mu gikomera abantu, kagutoneka abantu ni babiri daye. Hari witwa Marshal no witwa Claude, mugabo babicije ngo mu buryo bwo korosha ibintu. Ambwiye ati ikintu bita jenoside ntacyo muzi, ati wewe wa musore we, ati nuvuge, ati wewe uracari na muto bagushizemo nta ngorane, ati ni wafungwa 25 zogaruka. Ati Apotre yitonde ufungwa na ngo nuko wafobeje jenoside, nimba rugufobya nimba rugira iki sinzi bo. Rero bambwiye bati bo Imana bababarire kuko twebwe ntidushobora guhakana yuko jenoside yabaye. Niko nashaka kushira ku muco jamais yarabaye, twese twaye amakuru arabyemeye, yarayemeje ko jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mugabo ico twavuze je nibuka ningene yibukwa, ingene ababuze, kuko ico nemeza iyo ugwimo ruteye tirashobora gupfa ubwoko bumwe ntibikunda. Aya nimba hari abahutu bazwi yuko batabaye abatutsi muri ico gihe cya jenoside, hanyuma abo bahutu bagaca bicwa washaka n'abahutu bene wabo bariko bakora iryo honyabwoko. None abahutu bishwe bazira jenoside y'abatutsi bishwe n'iki? Bishwe na jenoside, ntibatwabona jenoside. None nabwo nti kubera iki hageze kwibuka abo batobashiramo ihonyabwoko ryagira abatutsi n'abandi bahitanywe naryo bari inzirakarengane. Naho
rero kuvuga ngo nyamukuru tabaye mbaye haga kuri hakana genori hakana kwishoboze bwiheje guhakana ibintu byose ibintu byabaye isi yose ibona amakunga araharaba bagaheza ibihugu 150 byose muri yoni bakavyemeza n'u Burundi ngo burimwo mu byabemeje none ni genori hakana oya ariko kuvuga nkuko banegura bakita umukuru w'igihugu cyayo ngo nikinywa amaraso karatacho atamaraso bamubonanye natwe kuvuga tuti kinico mugabo mu gikoro kutariko nta kosa ririmo oya nta kosa ririmo iki naco urabwira umugabo ko yambara ipataro y'imifuka ibiri imbere umugabo wese agendana ibintu bibiri ntawe urukwepera ni bishitse birashika umufuka umwe ni bitaro uwundi nagasho abo bariko baravuga ngo upfuye gutyo ngo vyokugora urabona ngo nuko reka ntibigutangaze ejo wumvise rero bakabayemo ba Marishari nabako kandi bapfunzwe niyo leta yabo nyene ivyo ntibizona gutangaza je numvise banyistiriye n'umwe je kuvuga ukuri nibareke tuvugana ukuri sivyo Claude yarampamvye ashira ko n'amazi asesa none nazutse gute Pastor Claude Pastor sinzi mu oya mugore baza kari ryo yitazi kuko sindamona mu isengero uravyumva je nibaza yuko ivyo ni ibintu bisanzwe nta muntu yobihakana mugabo kuvuga ngo hagaze kwibuka reka n'abandi baririra babo kuko batwawe n'ugwimo yego kuko hari abahutu benshi bishwe na genocide sivyo washaka sinavuze ngo genocide y'abahutu yakozwe n'abatutsi oya navuze nti hari abahutu benshi bazize umutima mwiza wabo baziriwe impuhwe zabo bazira ko banyegeje abatutsi narabonye n'umwana ejo mu nyuma n'ubu barapfa bishwe n'abahutu bene wabo washaka none kubereka hageze kurira no kwibuka abahitanywe na genocide abo bavamwo gute bakwiye kubashiramo nawe nda ikibazo cyane kibere nayo ibindi byo ngira ngo gutahura kuri kure kwabo byo byarabaye kandi harabaye ntihakabe harabaye ntihakabe Marishari rero yampabwiye ko akwiye hariho n'impanuro ukwiye kuko ejo buzijizegwa mu mabanga timukabe izo dossier zikubaye ko zukuri urahakana genocide ntabwo byo bari byiza impuhwe rero yego nakomeza nsenge nakomeza gusenge yavuze ati ibyo bari byiza ibyo bintu bivuyemo ngira ngo mugone yavuze ati kava mu guhagarara igihugu cyacu yavuze ko ibyo ntitobiho bivamo ibiki ukabyo kuvuga kuri genocide byo kuvuga ku bibera mu Rwanda oya ntacyo ukaganira iby'igihugu cyawe ndindira jewe bampere mikoro nimo muhamuvugana bemeze yuko atabahutu b'abanyarwanda bishwe muri genocide bishwe bazira yuko bariko batabara batutse nibavyemeza tumva wa mugani tukwiye kubaho umwanya hanyuma bace bijana ikibazo iyo hagaze kwibuka batwawe na genocide baribuka abo uye bari mu kibanza ikihe naho nta bindi oya ngira ngo nkuko barondeye nimero zanje bakamamagara ahubwo nabo bakwiye kugira iki gutera iyo ntabwo naje bahagwanje naje bazibaho uzokwandika bizima nzomusubiza ngo menga ntibikenewe uzokwandika ibitari byo nabyo ntibizomvuna kuko nta energy bitwara mu kumubroka nta energy bitwara mu kumubroka ngira ngo tugira ku musozo rero Apotre numva menga no shima mu buryo bwiyaguye cyane aya ejo we numvise baharura n'igihe watanguriye kuvugira ngo cyane mu buryo bwagutse wajya ngo hari ryari ngo haiza amezi ngabiri agiye guhera amezi abiri muri kuravuga ngamakosa yaba nabariye cyangwa se usesengura bibera mu karere jiwe ku bwanje ku ruhande rwanje kana gushimire ku ruhara uba waragize ibyo byose bikozwe mu mezi abiri wagirizwe ibintu by'amezi harakandi yo mpera ke harakandi yo mpera ke iyo hera ke ari kumbura bitari no kubaba meshes ami ngaruke ku barundi bene wacu nta muntu aronka ubwene gihugu ngo acaronka n'inkomoko zibiri Urabona ibi abarundi umenga sinzi bononwe mu bwonko n'ibihuna sinzi ibyo ari byo ugenda ukavuga uti mu Burundi nafise yo umuntu hitwa naka dupfa ikintu yego niba natumye mpunga niba natumye mpombi iki niba natumye ngira iki muga ntiwofata umucanga udume iki gihugu cyose kirimo bene wanyu wavyariyemo wavukiyemo wakuriyemo ukavyabara gute ntiwoterera
abaje kugura inkota yo kumara abarundi kandi abarundi harimo bene wanyu harimo imiryango harimo abakwigishije harimo abagenzi basize ngaha aba ni baviyo bava mu vyiyumviro izo kotizasiyo batanga bakotiza mu Rwanda uzi ko hari abarundi benshi bakotiza muri diaspora y'u Rwanda kandi ari abarundi bagakotiza muri diaspora y'u Rwanda kandi ari diaspora y'u Burundi bagenda bagatunuka bamara guca amafaranga bagira ngo bubaka akazu bigoranye kuza kukubaka kwitonga iwabo bakaja kubaka mu Rwanda mu Rwanda si wanyu oya ntihazona biwabo kibaho yego bo guhindaro hari no nabonye yasabye ntuzeye ubwene igihugu president mu nama kaho nyene ati ndabuguhaye yego umwana w'umukobwa ni byiza urabironse birose n'ibipapuro by'inzira d'akaranga mu ruko ku Rwanda none imva ya sokuru wawe yimukiye Rwanda uruzugi rwawe wataye ngaha uraza uruzure wongere usubire mu ndanyo kuvukira i Rwanda baruhambe hariya ntibikunda iwabo nt'umuntu ntakiharuta ineza yoba iwanyu umwiza yoba aho ubaye ntumba ufise umuntu nimba ufise mbayahaga mupfa ikintu yego nimbayahaga muga muri mbayahaga ntari mu Burundi bwose oya ntiburimo abantu bacane ku maso bagira ubwenge nyene urakoze aho kantu nyibukije uriya mwana w'umukobwa yanavuze yuko ari igihugu yagiriyemwo umugisha ngira ngo yasabye ubwenge bwo kubera igihugu yagiriyemwo umugisha apotre ibyo byose nubwo yo kugiramwo umugisha yagiye guhaha nk'abandi bose sibyo none umuntu agiye ku isoko agasumisha make akaronka byinshi acagira ati nzobirira mu isoko oya bitana ataha muhira none uwo mugisha yose ndiyo utaha tukaraba ko yaburoze ngira ngo nihagera azofata ingingo tugomba gukundisha igihugu abantu kunda iwanyu kundisha abantu nimba mu Burundi uvuga utareka itagenda neza uruhara rwo kubikosora uzanye no gukotiza ugaterera umwaka aje kubusambura niyo ruhara uzanye niyo ntererano utanze oya ntererano sinayo guteza imbere iwanyu uvuga ni uguterera ibitutsi umwasi w'iwanyu ukaja gutuka abantu b'iwanyu no gusesengura ibinabiriyo ucoza iby'iwanyu gufasha abazi kudiyaboliza inzego z'igihugu cawe niyo contribution ufise wotanga kugira bwa Burundi ushaka butera imbere biragoye nubwo bwenge bacuramye ryari ngira ngo numwanya uko bahindura cyangwa se bakosora Jeff Kirundo papa utanu nimba uva mu Kayanza nimba ari mu Kirundo zoca neha kuja mu Kirundo ngo Kirundo bose turakana oya kandi ariyo mvuka zoca neha gutaha iwacu oya abantu bariko nibave ku kagozi baboshwe ko nizo nkozi z'ikibi zibahenda kandi arabazi b'igihugu cabo kuko nagenda kubwira umuntu azogutuma kwaka igihugu cawe ukavyemera nubwo ukora uruhara rumeze gute ukagisambura wenyene ntazokwigira kwita intwari azokwita igipfu azokwita igihemu niwanyu wasambuye bagaruke bakwita igihemu hitamwo neza rero yemwe na bose rero bakwiye kuba bagwemera imivumo nkambaye haga bakaza tugahaguruka tukankana n'abanki igihugu tukagwana nabo tukishurana ibinyoma byabo tukabibeshuza no kwibaza ngo umuntu ariko ariteranya ngo urabona ngo ivi na ivi ngo ejo ngo uzohava utaja mu Rwanda akadomo nisi yose akadomo reka nakubwira aho utaha je nakoze imyaka 50 uretse kuja mu makungu kagaruka nta kindi gihugu ndabamo kandi ntacyo wabaye reka kandi ngenda kubwira nta munyenga Imana iha abantu ntaririye muri iki gihugu naho yontware ejo nta deni nuvuga nti Imana warakoze rero nta bwoba mfise nko kuvuga ngo ikino kibura kubera nabesha umwansi kubera nagwanye urugamba hatesha uje gusambura igihugu izo nyungu nubwo nozireka umutima uzompa amahoro nzotemera avuga ati uri umugabo sinzobundabunda oya cyo nico kinakomeye cyane rero abantu babi hasi bakundi wabo naho kwigwa wita intozi itukura imbwa itukura
ukumva ubundi muntu aya ngo yisakana kakajangwa utamenya ibyo ari byo ukiri guharura ngo umudamu w'umukuru ngo yambaye isaha jewe sisa ngo yambaye impuzu zimvye ngo yagize gute bijya je ni manque de dimension politique ubundi baravuga ngo ni manque de dimension politique nta mugabo w'isaku yirirwa aravuga amateshwa atariyo ntibibaho wicara kwibarabara urakuja ku murima gukora uraraba abagore bane bagabo birenganira uraba ngumwe yambaye wageze ubundi yambaye kote ubundi yambaye ntuze ibaze yambaye iki niyo raporo utahana muhira oya niyo baraporo abo babita abasugabo nta muntu w'umugabo aja muri ibyo bintu oya nta muntu w'umugabo aja muri ibyo bintu ni naho tunasozereye ikiganiro cyacu umuntu reka cyane ndamumira ko gashavu nshesha vuba umutama w'umukuru w'igihugu yirirwa aritangira abana atabyaye none bwa niwe wa mbere abaye muka president siwe wenyene niwe wenyene siwe utamwe kubona aje kwirirwa arondera imfashanyo canke indya ziva mu murimi we agashira abana bari kwishuri ngo bige ntibasinzirire ku ntebe siwe niwe wenyene sivyo yirirwa aravura abantu abaronderera imiti ingwara zo mu kigo zatumye abagore basuzugurwa bagacibwa mu miryango bakaba baragafana gahinda ministeri yasanga ntiyamyeho kuva kera abagore bakuru b'ibigo ntibariho kuva kera niyo ko atavyo bigaza biyumvira siwe ariko arabikora ubuye ubugumba ntiyirutse isi yose arondera ati abantu bafise ubumenyi n'ubushakashatsi mudufashe uno munsi abagiye ku bitaro ahari ntiyazanye abaganga babikora n'ibyuma bibafasha sibyo warabonye ishuri aheruka kubaka hariya ku musozi wa Gihinga internet iri kuri nivo zimwe za Harvard urabyumva none ugaca ubona umuntu hareka avuga ngo twamubonye yambaye ikirato abona agashakoshi ku kazimba keri byose ibyo ugaca ubona ngo amakuru watanze ugaca ufata page ukandika uruntu rungana gutya hanyuma ugaca uvuga ngo ni ngo yahaga ngo yavuze ngo abahutu ngo ntibibukwe ngo icyo kintu ngo nicyo kishiye kiba ikibazo wa muntu wo wari gufata umwanya ukiyumvira ibi bifise akamaro sesa rero nibareke abarundi nibumvirize ivy'ikimazi nibaje ku mirimo nibakore kugira igihugu gitere imbere n'uruhara rwa buri muntu wese cyane ntuzobe ngo nticatemere kubera ngo perezida ngo ndarinze ko azogesiga yacubatse kandi nawe wirigwa uravumera amateshwa yose ngaho watacu uriko yamufasha no ntihagire umuntu aje inyuma y'ibyo bintu yego n'umugomba none birana kuko reka nakubwira imbwa ibwagura bwinshi sibyo mugabo kuva mbaho isi kuva isirema nta muntu arabona uruhongore rw'imbwa shatse kuvuga iki apotre ni aho bisigura ntiyibaze ngo nubwo yisi imbwa itukura ngo abarundi bose bazobahindura imbwa ntizigwira iyo ashaka yita ikindi kintu ese umuntu ko mwumva menga w'imbwa itukura kumenga birakaze apotre bikariye hehe numva menga wamugarutse ko niyo nkuru ubona ivyo yari chien rouge oya imbwa itukura intozo ya rouge y'agahama ariko nimba ari umuntu w'umugabo afise umugore ahagira n'abana baba nk'ejo bamumenye bati ni nako tiyambwa itukura bamba abana baragate abana bayambwa bararenga umugore bakavuga ati umugore w'imbwa ariko urumva nk'icyo atari igitotsi gikomeye amaguru baragwiye kitaka yabo turasubira urakoze cyane ni Apotre Izzori Mbayahaga reka tumushimire cyane kuri kino kiyago aduhaye atuyagiye byinshi ndetse anafashije byinshi bamwe barafise amakenga kuri ibintu biriye nibaza ko murose ko umuco ariko no kurundi ruhande no gushimira leta mvyeyi leta nkozi ikomeje kwizegwa mu makungu ndetse ikomeje no kuduha umutekano nk'abarundi ndetse ikanasahiriza hirya no hino mu kwisi muri rusange turashima rero cyane ibikorwa bya leta mvyeyi leta nkozi
ariko tunashimire mwege mwese mugira uruhara mu kubaka kino gihugu namwege mukunda igihugu cy'u Burundi n'abandi mufise ico mumaze mwa kino gihugu. Nitwa Suleiman Niyonkuru, iyi ni Utamu Podcast. Imana nibahezagire, reka dusubire mu biganiro by'ubutaha.